Ni Cedric agarutse kandi kugira ngo dushobore kuyaga ku bigize iminsi biko biraba ku mbuga zigiye zitandukanye harimo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter na TikTok ku bantu babiri ndetse n'umusuperstar wa mbere akomeye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'umupromota wa mbere mu gihugu cy'u Burundi akomeye. Abo nabo akaba ari nde ni Double J na DJ Pole bafitaniye amakimbiranire bafa indirimbo, ariko naho biruko indirimbo yaramaze amezi 8 itari ku rubuga rwa YouTube. Amakimbirane abaratanguye, DJ Pole avuga ati iyi ndirimbo ni gwanje, ariko iyo ndirimbo yari yaririmbwe n'abaririmbyi babiri ari baba Jose Cameron hamwe na Double J. Nuko imaze gusohoka Double J asize ku rubuga rwiwe rwa YouTube, DJ Pole arayikubita copyright, indirimbo barayifuta irava ku rubuga rwa YouTube. Amakimbiranire y'abo bagabo babiri abaratanguye. Indirimbo yashoboye kumara ikiringo c'amezi 8 idasubiye ku rubuga rwa YouTube, ariko hirya yejo yarasubijwe ku rubuga rwa YouTube. Nubwo biruko Double J na Jose Cameron barigeze gusohora akavideo bihaniza umupromota w'amashow mu Burundi ariwo DJ Pole, bamuha gasopo kugira ngo indirimbo ayisubize kuri YouTube, ariko birananirana. Nuko mu nyuma nyene barakoze ibiyago baratwarana mu butungane. Abavoka ba DJ Pole barakurikirana uko abavoka ba DJ Pole barakurikiranye ico kirego, ariko abo baririmbyi babiri bo bavuga ati iyo ndirimbo yakozwe ku bw'urukundo bafitaniye no kuba bari basanzwe bakundana, kandi buri umwe ari umufana w'uwundi ataniyo yigeze araba. Ariko ku mbuga zigiye zitandukanye cyane ku rubuga rwa Facebook hagumya acana ko DJ Pole ariwe yayifutishije ku rubuga rwa YouTube. Nuko nyene babongeye basubiye habonetse ifoto y'abo baririmbyi Double J na Kiriku bari kumwe n'abapolisi bari bitavye ubutungane, aho bivugwa ko ari DJ Pole yari yabitwariye. Ariko DJ Pole ugerageje kumviza ivyo ashikiriza aravyihakana ko wewe ataho ahuriye navyo. Nuko rero amakimbirane y'abo baririmbyi na DJ Pole aguma aba mashasha, atangura bushasha, baguma batwarana mu butungane burakanya. Bafise ibyo bafa birindana, ariko badashaka guserura babivuge abafana babo bashobore kubimenya ivyo bariko barafa haba hagati yo mupromota akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ariwo yitwa DJ Pole hamwe n'abaririmbyi b'abarundi. Kuko si Double J wenyene bagiraniye ikibazo, byatanguriye ku muririmbyi w'igihangange ariwe Satubi ariwo king w'umuziki wa Buja Forever, mu nyuma biza kuri Dramati, iza no kwa Bifensi n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bagiye bakorana na DJ Pole, ariko bose baguma umarira barira bavuga nabi DJ Pole ko ari umuntu adashoboka, ari umuntu afunze umutwe, ariko DJ Pole nawo akaba bihakana byose. So nta numwe azi ukuri kuri hagati y'abo bagabo babiri. Ibi bintu by'indirimbo byatanguriye ku muririmbyi Satubi, ku ndirimbo Satubi yaririmbanye na Medi yitwa Beautiful. Niho amakimbirane ico gihe yatanguye ya DJ Pole n'abaririmbyi, ariko ibya Satubi ntivyabaye birebire kuko Satubi yarasanzwe ari umuririmbyi ari mukuri kandi ari umuririmbyi azwi, kuko Satubi ni umuririmbyi yaciye muri struggle nyinshi, yaciye mu buzima bugoye, yiswe amazina agiye atandukanye agitangura umuziki wiwe guhera 2010 kugeza n'ubu akiri Satubi, kandi akisohora indirimbo zigakundwa zikaba amahiti. Ni naho musani aririmba indirimbo igakundwa n'abantu benshi cyane ba ruguru, ahagiye hose ugasanga indirimbo yiwe irazwi n'umwana muto arayiririmba, kandi ni naho musani aririmba indirimbo zifise amajambo y'urufasoni atari amajambo yo gucozanya, y'amajambo avuga ibintu by'ibishirembo zitarimo amajambo y'ibishegu canke ibiterasoni. Ariko naho biruko aya makimbirane y'umupromota akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ariwo DJ Pole, nitubona aho bizoherera bibandanije uko aba aguma twarana mu butungane n'abasani. Ni kintu kizana ifoto mbi canke ipica mbi mu muziki indundi, nicerekana ishusho nziza na gatonya, kubera ko baca babona hagati y'abaririmbyi n'abapromota
ntibizerana, nta bwizigirwa buhari, kuko DJ Polly wewe afise ibindi bintu byinshi yagiriza abo baririmbyi b'abarundi, ariko abaririmbyi b'abarundi nabo bakabihakana ntibavyemera, kugeza yaho umupromoter akomeye DJ Polly akubwira yuko anavuga wenyene avyikuriye mu kanwa ko atasho nimwe azosubira gukora atumiye umuririmbyi w'umurundi canke idiri nimwe azokomeramo umuririmbyi w'umurundi, kuko no umupromoter DJ Polly akomeye no umupromoter yamakomeramo abasani b'abarundi amadiri yo kuja gukora amasho mu bihugu vya Burayi, haba mu bihugu vy'Abarabo naho nyene yama yabakomeye amadiri yo kuja gukora amasho. DJ Polly yafasha ibintu byinshi mu muziki ndundi, je kubwanje mbona yafasha, yari umunyamitahe ashira imitahe, yari umunyamutahe mu muziki indundi, ariko DJ Polly wewe nawe hirya yejo yavuze ati umuziki naco wahora umwinziriza. DJ Polly ni nawe umupromoter wa mbere yafashije abasani benshi, arabaduza abashiramo imitahe, arabamanaginga abashira ku rundi rwego, ndetse yarafitaniye amasezerano n'undi muririmbyi yitwa Chris B, ariko bimaze kuba amakimbirane yiwe hagati ya Double J nawe yacahitamo kuhagarika amasezerano yo gufasha umuririmbyi ndetse yo gufasha izina umuririmbyi wese ari mu gihugu cy'u Burundi, bivuye ku makimbiranire agumagirana n'abaririmbyi b'abarundi. DJ Polly yaramaze kumanika amaboko kumvo zuko abona atagigishoboka, ataco agihinduye, kuko ngo abasani b'abarundi ni ntashima. Yari nigeze no kubwira abasani b'abarundi ko bose banuka havuyemo umuririmbyi Dramati, kuko ngo abandi ntanaga parufe bagira, ntanaga parufe bitera, iyo muhuye mwibarabara mukaramukanya baba banuka, ariko ivyo vyararangiye, ibi n'ibindi bishasha bisuye gutangura, kugeza aho umugabo DJ Polly avuga ati wewe n'umuryango wiwe baramaze gufata ingingo, baragiye baricara hamwe n'abavoka biwe ko atamuziki ndundi haba abasani b'abarundi azosubira gushigikira mu bikorwa vyabo byo akazi kabo ka misi yose, ariko kuririmba indirimbo kasaba imitahe. Ariko ibi vya Double J vyo bije arikandundura, vyavyuye ibintu byinshi mu baririmbyi b'abarundi, aho buri muririmbyi wose ugize uramubaza avuga nabi umunyamitahe ariwo umupromoter akomeye mu gihugu cy'u Burundi DJ Polly, tanumwe asigaye amuvuga neza. Mwabo baririmbyi bose bakoranye n'umupromoter akomeye ariwo DJ Polly, nta numwe yigera muvuga neza, nta numwe yigera yicara amushimire amutera amashugwe yiwe, ariko aba promoter ku marezo sociaux haba YouTube, Instagram, Facebook bo bavuga ko DJ Polly ari umunyamitahe yafashije ikintu kogwa kinini mu baririmbyi b'abarundi, kandi haba mu bamensha makuru bo mu kumaradiyo agiye atandukanye bose avuga ko DJ Polly yakoze akazi gakomeye mu muziki ndundi. Ndetse n'ikiganiro nabateguriye nakigiye kugarukira, ndabasaba nongera ndabinginga, ndakeneye support yanyu, mugire subscribe, share and like, comment kugira dukomeze kugira umuryango wagutse. YouTube channel ya YouTube ni yanyu, ikongereka banago wacu twese hamwe dukomeza kugira umuryango wagutse, dukurikirana ibikorwa byacu, natwe dukomeza gushiramo ingufu kugira ngo tubazanire ibikorwa bikosoye, ibikorwa bimeze neza. Imana ibahezagire. Byose ni muri Yesu, byose nemerera mu Mana kareho biva.